reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye no muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba turuze kugaruka ko muri ibiganiro n'amakuru twabateguriye bikaba mu nyuma zuko amakuru ateye ubwoba ahejeje kudushikira aravuga kumushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika kuri Dieudonne Murengera Ntwari wahora ari umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu mu gihugu cacu Burundi. Mu nyuma zuko rero ari umwe mu bafashanije n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu guhindura amafaranga y'u Burundi ibipapuro. Mbibutse yuko rero ayandi makuru akomeye cyane gushikungu rero urubanza rwa Florian Irangabe tujya tuze kuruka ko mu nyuma zuko rero ubutungane bwo mu gihugu cacu Burundi bwahejeje kujamwo amadayimoni nkuko amasoko yacu avyemeza. Mbibutse yuko rero abantu turiko turahura n'akarenganyo bamwe mu banyagihugu batwandikira batubwira yuko ibintu bejeje kuyangara mu gihugu cacu Burundi bamenyesha yuko ibiko biraba ari akamaramaza, bakaba basaba President Evariste Ndayishimiye gutunganya iki gisata c'ubutunganye nubwo nanone wewe atorohewe. Muze kunyemera rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye bikaba mu nyuma zuko rero tuza kubashitsa ko inkuru iteye ubwoba ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce ubwo yafata urugendo rukomeye cyane yerekeza mu gihugu ca Zanzibar nkuko amasoko yacu avyemeza. Reka rero subire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure umviriza amakuru yacu uri mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abari ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura. Mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Dufatiye kuri aya makuru nanone tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido turaza kubabwira ibintu bitandukanye mu bivugwa mu gisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu mutorezwa n'umugabo wamenyesha makuru umuhinga akorera mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Tukabashitsa ko rero amakuru mu mwaragiye munyegezwa ngaha kuri Burundi News TV. Gushika ubu ngubu rero reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ko atarabikora kaniko karyonda gusoma ku musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracobona rakazujyana nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigando dutambutsa kuri Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. President Evariste Ndayishimiye ahejeje kwikura ko abatari bakeyi mu nyuma zo kwikura ko uwahora mugendanira ajejwe umutekano wiwe General Jules Ndihokubwayo. Ingingo ikomeye cyane yo kugandagura umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika n'umutambukanyi wiwe mu nyuma zuko rero ari kumwe n'umutambukanyi we yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Zanzibar. Akaba rero yaragiye mu bikorwa bitandukanye nkuko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu babimenyesha. Mbibutse yuko dufatiye kuri aya makuru umwe rero mu bahora bagendanira umukuru w'igihugu yaba yararungitswe mu makungu kugira ngo nyene agandagure umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika. Abandi rero bakavuga yuko ari misiyo yahawe umwe nyene muri abombo muri ico gihugu. Muze kunyemera rero tuze kubigaruka ko Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika aho nyene ari aba ashengera Imana kugira ngo rero ibintu bibandanye bimera neza n'abanyagihugu rero abakunzi be batangure amasengesho kuko ibigiye kumubako ni ibintu biteye ubwo muri ico gihugu agiyemo. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mbibutse yuko wewe avuga yuko rero uwoba amuzonze kandi amumereye nabi ari uyu Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika bivanye n'ibikorwa bitandukanye yama yanga gutera ko umukono. Mbibutse yuko rero kuva mu nyuma zuko General Prime Niyongabo hategerezwaga yuko President Evariste Ndayishimiye atanga ingingo ikomeye cyane yo kumubogoza mu babanga umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika niwe yaciye nyene yanka gushira umukono kuri iyo dokere ibogoza General Prime Niyongabo. Amakuru rero turi buze kubashikiriza n'amakuru ateye ubwo tugira tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Reka rero turi buze kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane twabateguriye. Reka tubanza dutangurire kuri iyi nkuru y'umumenyesha makuru wacu yapfunzwe azira akarenganyo Florian Irangabiye. Mu nyuma turaza kugaruka kuri Dieudonne Murengera Ntwari tuze no kukomeza kuri uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika. Inkuru y'umubabaro rero gushikungu rero imbazwa mukanya urubanza rwa Florian Irangabiye ruratangura muri sentare ndayinyuzwa igisata ca Gasamburamanza. Mu nyuma zuko rero kuva yunguruje umumenyesha makuru Florian Irangabiye yari amaze amezi 6 arindiriye sentare ndayinyuzwa imurengutsani. Mu nyuma zuko rero uyu munsi niho aza kwitaba urubanza rero kaza kwa mu ntayicese abavyipfuza na cane bose rero barashobora kuja gushigikira Florian Irangabiye nanone umumenyesha makuru w'inzira karengane. Mbibutse yuko rero
uko ubutungane bw'u Burundi bwubatse, umuntu aburana mu masentare abiri akurikirana. Ni ukuvuga iyo utanguye urubanza muri sentare imwe urashobora na cane kunguruza muri iyo sentare ikurikira mu bubasha, ariko iyo urubanza rwa sentare y'iyungurizo rutagushimishije uraheza ukitwara mu gasamburamanza ugasaba ko bosambura urwo rubanza. Muri gasamburamanza ntibaburana cane ido nido ry'urubanza, baburana berekana ingene amategeko yahonyowe. Gasamburamanza iramutse isambura urubanza ica irasubiza muri yaruciye mwiyungururizo, igasaba ko basubiramwo, ariko hagasasa abacamanza batandukanye n'abambere. Mu ncamake, iyo urubanza rutanguriye muri sentare y'intango ruherera muri sentare nkuru, niko amasoko yacu avyemeza. Uwo udashimye ivyavuyemwo arashobora gutaka gasamburamanza ikarusambura. Urubanza rero ruhereye muri sentare nkuru nanone ruherera muri sentare y'iyungururizo, cour d'appel, niko amasoko yacu avyemeza mu bacamanza. Mbibutse yuko kuwa 2/2023 Florian Irangabiye yaciriwe na sentare nkuru yamukaza igihano co gupfungwa imyaka 10 n'amande y'umuliyoni. Sentare yamwagereza icaha co kugerageza kumanyura agataka ku Burundi. Birababaje cyane kuba ibi vyaha ariko yagirizwa bidasiguritse. Ni gute umumenyesha makuru nka Florian Irangabiye yoba nanone yibonekeza muri ico gikorwa co kumanyura ubutaka bw'u Burundi? Ntibisiguritse. Birasa no kwagereza General Alain Guillaume Bunyoni kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu no gutembagaza ubutegetsi akoresheje ibintazi canke amangetengete. Icaha co kutumvikana na gatoyi na cane kandi kidasiguwe mu gitabo mpana vyacu Burundi kuva ku w'indwi Rusama mwaka 2023 sentare y'iyungururizo ya Mukaza yaremeje igihano ca sentare ya mbere. Nivyo vyatumye Florian Irangabiye ataka sentare ntayinyuzwa mu gisata ca gasamburamanza. Akarenganyo katagira izina ibiriko birakorerwa Florian Irangabiye ni akarenganyo nanone katagira izina. Mwibanga abacamanza baciye urubanza rwa mbere baravuze ko babonye babazanira urubanza rwanditse bashirako imikono gusa. Barusomye bizeye ko ruzosubirwamo muri cour d'appel nkuko amasoko yacu avyemeza. Muri ayo masentare yose ntibigeze berekana icaha Florian yakoze. Ni nayo mpamvu bamuhana bakoresheje ingingo y'igitabu na cane mpana vyaha yuzuyemwo igipfungu cishi cane. Aha mu gihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye niwe nyene yama avuga yuko ikibazo c'ubutungane kibandanya cyongerekana aho gutorerwa inyishu, ariko birababaje cyane kuba yobona inzira karengane nka Florian Irangabiye adafise ikibanza mwibohero, ahubwo kandi yarategerezwa kuba nyene ariko yita ku baryango biwe. Twizere ko ubu Florian Irangabiye agiye gutunganirizwa. Mu myaka iheze abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bagiye barashirwa ko imanza zidafashe bakarekugwa bayiciye na cane mu gasamburamanza. Abone nka Fermin Rukuki na Tony Germain Nkina. Kumbure gasamburamanza igiye gusubira kunengura na cane no kurenganura uwarenganijwe n'amasentare yose yaciyemo. Mu ndwi iheze umushikirizamanza nanone mukuru wa Repubulika Leonard Manirakiza yarasengeye ubutungane asaba ko Imana yomufasha guheza akarenganye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Uyu munsi igisata arongoye nico gisubiramo na cane guhangana n'impazu Florian Irangabiye. Ni akanya ko kuraba ko ivyo Leonard Manirakiza avuga ageze imbere y'Imana bihuye n'ivyo akora. Florian wacu Imana ikube hafi kandi uze kubandanya utsinde ugo rubanza, nubwo nanone ubutungane bwo nga mu gihugu cacu Burundi bumeze nabi cyane. Reka yandi makuru akomeye cyane tuyabandanirize kuri aya avugwa nga mu gihugu cacu Burundi. Hagati biravugwa yuko rero kirazira kugurisha ibidandazwa ku nzira n'abamasayi batembereza ibirato bagiye na cane guhabwa ibibanza mu isoko. Niko nanone umushikiranganje wa mbere w'intwaro yo hagati abimenyesha. Vyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu nanone mu nama yaremeshejwe ibubanza kuri uyu nanone w'icenda 0/2024 kubajejwe intwaro n'umutekano. Nanone abaserukira abadandaza n'abarongozi b'amadini yagize ati: ku bantu bose badandaza batagira ikibanza kizwi urwo rudandazwa ntirwemewe na gatoya, turaruhagaritse. Umushikiranganje Martin Niteretse amenyesha ko n'abamasayi badandaza ibirato ubu batarikuriwe kubandanya badandaza. Ni mu nyuma zo kubagendagenda mu gihugu cose ngo leta igiye kubereka ikibanza mu isoko aho nyene bazokorera.
yabandanije amenyesha ko ari mu ntumbero yo kugira amategeko yubahirizwe kandi umutekano ucungerwe neza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nayo ayandi makuru akomeye cyane ateye ubwoba, ku munsi w'ejo twabashikirije inkuru ivuga yuko nanone hari umwana yaciwe ururimi mu nyuma akicwa. Abantu bashika 13 nanone bakurikiranwa ku rupfu rwa wa mwana yatogwa mu gashamba yapfuye barapfunzwe. Uwo mwana yatowe ikiziga nanone yari yaciwe ururimi, yitwa Nshimirimana Bienvenue, nanone yari afise imyaka 4, yatowe inyuma y'umunsi bamubuze nkuko amasoko yacu avyemeza. Nanone nanone bari bamubuze kwa inakuru wiwe, aho nyene yari niho ku igerekerezo ry'indwi nzero umwaka wa 2024 bamutora yapfuye mu gashamba ahitwa Nkiko, ururimi rwiwe rwaciwe, niko amasoko yacu avyemeza mu gipolisi no mu bitaro. Abantu bashika 13 bagirizwa kuba nanone baragize uruhara rukomeye cyane mu igandagurwa ry'uyo mwana barafashwe kuri uyu w'8 nzero umwaka wa 2024. Ubu bakaba bariko barakogwa ko amatohoza, ubu bapfungiwe mu gasho muri komine Matana. Nka bose ni ababanyi b'uyo muryango w'uwo mwana nkuko amasoko yacu muri abo baryango avyemeza. Mu runani rw'amashirahamwe aranira agateka k'abana FANADEB nanone basaba ko amatozo yokogwa kugira ngo hamenyekane imvo z'ubwo bwicanyi bwakorewe uwo mwana, maze uwagirizwa ico caha maze ahezwe na cane aheze abihanigwe, niko amasoko yacu avyemeza. Munyemerere tugaruke ku makuru akomeye cyane avuga nanone kuri Dieudonné Murengera-Ntwari. Uyu nanone yahora nanone ajejwe ibanki nkuru y'igihugu BRB. Mu masoko yacu yemeza yuko Dieudonné Murengera-Ntwari yoba yarakinye urukino rukomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye kumva zo guhindura amafaranga ibipapuro. Mwaravyumvirije twabandarije tubibashitsa ko nga mu gihugu c'u Burundi abarwiza tunga batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi biyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kumwagereza kubatera ubukene butagira izina. Evariste Ndayishimiye mu kubona yuko bamwe nga mu gihugu cacu Burundi batunze, yaca afata ingingo ikomeye cyane yo kuja inama na bamwe mu bakomakomeye harimo Dieudonné Murengera-Ntwari. Mu minsi yaheze niho bwavugaga yuko Dieudonné Murengera-Ntwari yarungikiwe General Ildefonse Habarurema kugira ngo amute mu mvuto. Vyarakozwe koko. Dieudonné Murengera-Ntwari ni gakeyi kavuzwe yuko Dieudonné Murengera-Ntwari apfunzwe, ariko gushika ubu rero ari kwidegembya. Iyo bari kwidegembya kwizihemvu ni amakuru tuza kubandanya kandi tukaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Biravugwamwo igipfungu ceshi cyane, biboneka yuko ubutungane bwo ngaha mu gihugu cacu Burundi aho kumererwa neza bugiye kuza burabandanya bumera nabi. Mbibutse yuko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba yemeza yuko Dieudonné Murengera-Ntwari gushika ubu ngubu yidegembya kumva z'umukuru w'igihugu n'itegeko ryiwe ryatangwa mu nyuma z'uko rwoba ari urukino rwari rwateguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abatari bake bakibaza ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yofata ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'uko abanyagihugu n'abandi batandukanye, abajenari bakomakomeye, abategetsi bafashanya na Perezida Evariste Ndayishimiye mu kubandanya gutwara igihugu cacu Burundi. Abakora mu iperereza bamenyesha yuko itegeko ryavuye nanone rica rifata ingingo ikomeye cyane yo gukura uyu Dieudonné Murengera-Ntwari mu munyororo. Bivugwa yuko ryafatwa hejuru kandi rivuye ku mukuru w'igihugu nyene c'ubere General Major Evariste Ndayishimiye. Naniho abatari bakeyi baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye kuba nyene ari we abandanya akora ibi vyose mu nyuma z'uko Dieudonné Murengera-Ntwari ivya yagirizwa bitigeze biburanishwa. Dieudonné Murengera-Ntwari yabandanya avuga yuko nanone yapfunzwe, ariko nanone ntivyashikirijwe mu nyuma z'uko mu rubanza hatigezwe humvikana yuko Dieudonné Murengera-Ntwari yigeze ashikirizwa ubutungane. Nubwo biruko yarahagaritswe gusa arapfungwa gushika ubu ngubu rero akaba ariko yidegembye. Ubutungane nga mu gihugu cacu Burundi burakenewe, yamara kumbure biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yamavuga yuko ubutungane nga mu gihugu cacu Burundi bumeze nabi, naniwe nyene afise uruhara rukomeye cyane muri ibi vyose vy'ubutungane. Dufatiye ku makuru akomeye cyane avugwa kuri Dieudonné Murengera-Ntwari, yari yagirijwe ivyaha bitandukanye, akagirizwa gutunga amatungo adasiguritse, akagirizwa ivyaha bitandukanye nko kunyonora itunga ry'igihugu
gutunga amahera adafise aho yanditse mu gihugu n'ibindi bitandukanye. Evariste Ndayishimiye niwe nyene yari yarungitse General Ildefonse Habarurema kugira ngo ahagarike Dieudonné Murengerantwari. Mu minsi heze vyarumvikanye ko Dieudonné Murengerantwari nanone humvikanye amakuru akomeye cyane yuko yo bategerezwa gushikirizwa mu butungane. Urubanza rw'intu rwigeze rushikirizwa kandi rwigeze rucibwa, niko amasoko yacu avyemeza. Mwibero bakahawe itegeko rikomeye cyane ryo kurekura Dieudonné Murengerantwari. Iryo tegeko rikaba ryaravuye mu nzego zo hejuru. Muze kunyemera tuze kugaruka kuri aya makuru akomeye cyane kuri Dieudonné Murengerantwari wafashanije na Perezida Evariste Ndayishimiye mu guhindura amahera y'igihugu cyacu Burundi ibipapuro. Bamwe gushika ngubu rero baciye bahura n'ubukene butagira izina, niko amasoko yacu mu barwizatunga amenyesha no mu banyagihugu. Mbibutse yuko ibi vyose vyakwegeye igihugu cyacu akarambaraye, amafaranga y'agaciro yaciye abandanya abura. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko Dieudonné Murengerantwari yoba yarakinye urukino rukomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye, na cyane vyo kuba nanone ari ibikorwa bitandukanye. Mwoba muzi ishiramwe Prestige rirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba, ibijanye n'isima nga mu gihugu cyacu Burundi nanone zari zataye agaciro n'ibindi bitandukanye vyakozwemwo igipfungu. Amahera yanyurujwe nga mu gihugu cy'u Burundi twarababwiye inyuruzwa ry'amahera ashika imiliyoni 23. Iyo dossier yose izogaruka ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biteye ubwoba ivyo twaraye tubonye. Muze kunyemera tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru munyemere tubandaniriza amakuru akomeye cyane nk'uko twababwiye mu fiyefunyo ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Zanzibar. Akaba rero bivugwa yuko rero yari yagiye guserukira umukuru w'igihugu mu birori vyo guhimbaza imyaka 60 iheze abene igihugu bo muri ico gihugu biyunze. Uwo munsi akaba nanone uhurira na cane no kwikukira kw'ico gihugu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira Perezida Evariste Ndayishimiye niwe nyene yari yatumiwe muri ivyo birori. Igitangaje kurusha vyose icoba cuko indege yiwe yokorogwa mu nyuma zo kuyo bafashe indege yerekeza muri ivyo bihugu. Amakuru akomeye cyane kubateguriye kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyaravugwaga yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika n'akagwi kiwe bishinze gutembagaza ubutegetsi. Kumbure vyahejeje kumenyekana yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyene yoba yarungitse uwugandagura umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Tugiheza kumviriza ayo makuru twaciye turungikira ikete rikomeye cyane umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, nubwo nanone atari ikizere yuko yoba yahejeje kurambura kandi agasoma ivyo vyose muri ubwo butumwa twamurungikiye. Ayo ni amakuru ava mu iperereza, niko umwe mu basirikari akamenyesha yuko bagerageje kurondera Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika kugira ngo yitwararike kukungene ibintu bigiye gukorwa muri Zanzibar. Mu nyuma z'uko umwe mu banyagihugu bahawe iyo misiyo, nanone amakuru yaciye ashigwa agaragara kandi bikamenyekana na kamaramazi biriko birabanga mu gihugu cyacu Burundi. Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nubwo nyene yidogegwa n'abanyagihugu batari bakeye bamenyesha yuko nawe nyene ari umwicanyi uruhebwe, ariko birababaje cyane ibiriko birabanga mu gihugu cyacu Burundi. Ku munsi w'ejo Denis Bucumi Nkurunziza niho nyene yashikiriza ijambo rikomeye cyane rishavuza Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yamenyeshaga yuko bidakwiye ibikorwa biriko birakogwa n'abategetsi. Akamenyesha yuko bidatahuritse kubona ingene umukuru w'igihugu yohemukira abandi, igiturire n'ibindi bitandukanye bikibonekeza mu butegetsi na cane akamwana wa mama mu butegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi. Dufatiye ku kungene abahabwa akazi nga mu gihugu cy'u Burundi arabegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, yambara wewe yamavuga yuko adakoresha akamwana wa mama kandi adashaka kurondera indongozi zagwiwe, niko amasoko yacu avyemeza. Umujenari akomeye cyane yarungitswe kugira ngo agandagure Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Turacarondera umwidondoro wiwe kugira ngo tuze kubibashitse ko mu buryo bw'idonid. Turaza gutanga umuco kuri ayo makuru n'ayandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cyacu Burundi. Turakengurukiye cyane bamwe mu babandanya mu gukora iperereza kuvyerekeranye n'uyo mugambi mubisha wo kugandagura umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Mbibutse yuko nubwo nyene yidogegwa n'abatari bakeye, arashobora guhura n'ibibazo bitandukanye aho nyene yagiriye urugendo, niko amasoko yacu avyemeza. Umwanya ku mwanya mwokumviriza ati Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yahawe ishano. Muze kunyemerera
Burundi News TV mbibutse yuko ari ijisho ry'umunyagihugu afise akaryo ko kubavugira kandi agashetsa ko amakuru mwa mwaragiye munyegezwa. Muze kunyemera tuze kubigaruka ko mu yandi makuru twabateguriye. Turakengurukiye cyane abamenyesha makuru batandukanye bariko barabandanya gutoza kuvyerekeranye n'izi dosiye zikomeye cyane z'inkozi z'ikibi ziriko zibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi, kandi mbanje gukengurukira bamwe mu bacamanza bagiye kumviriza urubanza rwa Florian Irangabiye inzirakarengane. Kuri ubu ngubu hari umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umwe mu baryango biwe, ariko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira mu mvo na cane zavyo biravugwa nanone iyo dosiye ko izoca ikururira kandi igakwegera abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi. Dufatiye ku kungene biriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi ari akamaramaza. Muze kunyemera ivyo vyose tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Turaza gutanga umuco kuri ayo n'ayandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma zuko ikibazo c'ubutungane nga mu gihugu c'u Burundi aho gutorerwa inyishu ahubwo kibandanye cyongerekanye. Gusa ikibabaje kurusha vyose nuko uwugwanya igiturire nga mu gihugu c'u Burundi ari we nyene akirye. Ivyo vyose vyashikirijwe na Denis Bucumi Nkurunziza abicishije mu buvugishwe. Nivyaciye bitanguza agashavu ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho umwanya ku mwanya yaciye ashirako iperereza na cane hakaba nyene hariko arakogwa amatoza niba Denis Bucumi Nkurunziza yo batariko arakorana n'abishinze gutembagaza President Evariste Ndayishimiye. Muze kunyemera mu nyuma zuko Denis Bucumi Nkurunziza asabwe kwivavanura n'ibikorwa vyo muri CNDD-FDD. Muze kunyemera tuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Mbebutse yuko nubwo biruko uyundi mugambwe ushobora kuja ku butegetsi nanone biraboneka yuko ataco uzomarira abene igihugu mu nyuma zuko President Evariste Ndayishimiye adashoboriye gutunganiriza abene igihugu. Kumbure bica vyumvikana yuko nga mu gihugu cacu Burundi President Evariste Ndayishimiye yari yiteze ko gutanga umwimbo na cane nga mu gihugu c'u Burundi. Ndabakengurikiye cyane inshuti banywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro. Turaza kugaruka tubashitsa ko aya makuru nayo twabateguriye. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi mbonesha kuri yacu ni ijisho ry'umwene gihugu.